Bro, just nsikara kubera ndi mu rukundo muri no munsi. Ariko sinari uraremvye oya sindemvye uraremvye sha uraremvye meze neza kuri muri no minsi none arafu ushaka kwikiza wundi muntu mufise mu rindi La félicitation nimba uri muri relation, c'est bien. Urakoze cyane. Kumanurira no muhungu wacu bya. Asigaye wowe. Je vraiment ivyo wanje ni mizingi jewe kobwa ngira ntibarambona bacirabisha hirya no hino. C'est vrai. Uwi wanje ntiturahura urabizi yuko umuntu wese afise wiwe. Kora kwirido man. Kora kwirido. Reka ngerageze. Yes nibaza ko babibonye turi kumwe na Afro. Yes ikirato ciwanje nico ndindi DJ Crew barindiriye umuzungu ni mumurete DJ Crew unasikia urumvise impanuro yiwe kweli DJ Crew impanuro yawe nayo nakiriye vraiment nta nemeye impanuro z'abantu bakuru zurazumviriza Cuba yes yes nice sky wariko uravuga yuko Afro ari umwe mu baririmbyi muri kino gihugu bahora bazana ama melody meza kwijugiza baravyibuka abakunzi ba Explosive last time twicaranye na Satura Mabafre na B-Face on the from muri no studio nyene barivuye ubwabo ko bemera yuko Afro ari we muririmbyi afise ijugiza apana gusa mu Burundi yuko no muri East Africa ari mu ba vocalist canke abantu bafise amajwi meza ba mbere muri kino gihugu ni iteka ridasanzwe kuba turi kumwe nawe hano hantu kugira ngo ashobore kuya bakunzi biwe ndabizi ko ari benshi muri kano kanya bariko baraba Explosive kandi basanzwe bamukunda Afro yo come muri Explosive. Thanks bro. Thanks you baba. Unaramutse. Nice sky. Ma petite yes ndabaramukije amahoro imana bana namwe. Yes bari bakwiteza ari benshi na cyane ko ni ku nshuro ya kabiri ariko ni no ku nshuro ya mbere tukoronse umwanya wiyaguye tutariko turihuta. Last time twari kumenga ko turakubita tubangura kwera twari twitegurira show barakubonye abakunzi ba Explosive iyo wumvise bakwitirira umu vocalist the best vocalist abarimvyi ba muri kino gihugu bakomeye wowe abo abandi bafana ahubwo bafana wewe uyimva gute? Bon ni ibintu byo kwishimira ni ibintu byo gushima Imana ko ni impano si nabikoze kuko iyo ufite ijwi ryiza c'est vrai urayivukana ukanayitravaye kandi yes reka ndabashimire gusa wewe waratravaye cyane antukagusa n'ubu uracatravaye kandi cyane vraiment uziko hari abandi baririmbyi muri Buja Flava babonye bamaze kugafata no kuvuma byo gutravaye baca barabireka basigara vya nyene bari bafise nta bindi bongeye ko mvumenga nte bararengeranye ibintu byo kugenda ko batagira amelion batagira amelion ariyo gukora akazi ukarindira amakashi ariyo no kugakora kandi uragakunda donc kugakunda je rero umuziki pour moi ni ubuzima narize economy kwishuri mugana hise ngo gukora umuziki ko ndawukunda kandi cyane go yes uri mu bantu Afro novuga ati nkuko Kibaba yaje kubivuga bakora neza kandi basora igikorwa ukumva yuko igikorwa cyateguwe ukumva yuko igikorwa kirimo energy kimeze neza cyane ariko urafise akantu ko gukunda kunyoteza abakunzi bawe canke abantu bakunda umuziki wawe muri rusangi kiya kintu kiva kuki kuko mu gusohora sinzi ko ku munsi weje twariko turabaza twari twagarutse kuri iki kintu ku mapost aheruka kuba ari kara trendinga tubaza tuti mbega kugira umuririmbyi asohora indirimbo arinda kuraba vya biharuro ko bikwira kuri YouTube canke asohora juste kubera yuko afise ikintu kuri wewe kugira ngo ukurikize indirimbo canke ukurikize umuziki wawe wisunga iki bigusaba iki? Bon peut-être ko ari défaut fils peut-être kandi ko ari qualité kuko ari ikintu bavuga mu gifaransa ariyo qualité na quantité je rero sindi mu babandi bagira quantité je gira qualité hari abandi baririmbyi ku isi bakomeye ndaza kuguha akarorero ka Chris Brown agira quantité na qualité en même temps. Why not wamaye exemple kuri Chris Brown. Chris Brown ni umuririmbyi ava hehe mu gihugu cya Amerika. Igihugu cya Amerika urakizi? Audience y'abaririmbyi bo muri Amerika urayizi.
ariko kandi hari abandi baririmbyi hajya yes naho nyene no guhana akarorero bakaze mugabo kandi badafise umuvuduko badafise sohora rya muziki kandi bo yakira iyo nanje nari mbafise iyo soutien cyangwa iyo umuntu anshigikira nari kuba ndabikora gusa naramuronse ubu turi kumwe ni yitwa Karim wo muri Tourelle murayizi niwe amfasha niwe finance ubu niyo mpamvu ubu nahisemwo gukora album apana EP cyangwa apana solo ubu ngiye gusohora album kandi mu gacere narimwo ndabizi ko murabizi ivyo narimwo sinari mu bihe byiza meruse gukura papa wanje niyo mpamvu kandi nigeze no gusohora indirimbo ya papa yes niyo meruse gusohora muga ubu najenje arafu kiya gihe cose yes ikintu nyamukuru cyari carabuze yari soutien bwari uburyo kugira ngo ushobore gukora imiziki en fait ariyo courage financière ariyo na courage moral ni ibintu biri different je kuva kera nifise iyo courage moral abantu ba sutena uzi kuririmba ibintu nk'ivyo uririmba neza muga financièrement sinari ndi tayari niyo mpamvu yes kandi si nkunda gusohora ibikorwa byinshi ko naka yasohoye nanje sohore ibintu nk'ivyo ya je me donne le temps yo gusohora ikintu kiri very perfect niyo mpamvu kandi yes sometimes iyo ufashe umwanya munini mu gusohora ikindi gikorwa hanyuma yo kuba wasohoye nk'ikindi iyo ufashe umwanya munini ntaco bikononera usange hari abantu bawe bamaze kudebukirwa bagiye cyangwa ngo usange nimba ari vya biharuro nyene ntibiko biraduga neza nko kwari uvyiteze kubera ico kiringo uba wafashe co gutegura ikindi kintu gifise qualité ya peut-être muga iyo ukunze umuntu ndibaza ko par exemple jewe hari umuririmbyi nkunda kuva kera simusumwe gusa shaka ndabaye akarorero kumuririmbyi umwe nkunda ni Asha haruse gusohora album nari bon ndumu abonné kuri channel yiwe kuri YouTube yes donc je suis fidèle toujours kuri channel yiwe ndindira ibikorwa vyiwe yo marano n'umwaka adasohoye indirimbo cela ne veut dire que no désabonner kuri channel yiwe non il faut que je reste fidèle parce que ndamuzi ko numuririmbyi akomeye numuririmbyi abizi tieni time arakwemeza tu yes alors nanje no ivyo no bibwira abafani banje nibo désabonner kuri channel yanje kuko ngo c'est ikibazo cyo gusohora indirimbo yes gusa ubu nzohindura mukenyuro yes tuyagira gato kuri no ndirimbo shasha uherutse gusohora MOLO jewe nkeneye gutangura kutuyagira ndamaze imisi numva yuko gukorana n'uyu mu producer Igo Note ni umwe mu ba producer b'abarundi mugabo baba mu gihugu cy'u Rwanda vyagenze gute kugira wumve yuko ama project yawe yose iwoza urakorera hari inyi vyagutwaye ingufu zingana gute na cyane ko ari mu gihugu cy'u Rwanda turabizi ko hatari ko hararengana neza ibiki bimeze gute exactement indirimbo kuva mu ntango gushika mu iherezo yagutwaye ingufu zingana gute eske mwari mwatangiye gukorana na Tourelle cyangwa wabikoze wenyene hama vyagenze gute muri rusange bon Tourelle nta mwaka dufise turi kumwe gusa reka mvuge ko fise chance kubona twahuye na Karim kandi fise chance kubona fise umu producteur nk'umu petit frère wanje Igo Note kera nki mu Rwanda nari fise ikibazo cyo gusohora indirimbo nigeze gukorana na Pastapi na uge umwe ya ahora igira ma mastering yes Bobo Pro yes muga c'était pas facile pour moi kuko kwanza narisha amahera menshi yego kandi j'ai pas trop aimé umukunyene twakoranye sindabavuze nabi n'abagenzi c'est vrai gusa ariyo différence yo gukorana nabo
ni n'ubu ndiko ndakorana na Arnaud ariyo trop yo ufise umuntu uzi mumenyeranye kuva kera ni nk'umu petit frère wanje ariyo irya friendship iri hagati kwisanzura muri kumwe yes niyo mpamvu reka ndamushimire gusa reka ndamushimire kandi cyane ahantu hari hose ni umu producteur mwiza ni umuntu dukoranye imyaka myinshi vraiment guhera muri 2021 je crois 2020-2021 yes ni myinshi vraiment yes kandi mwagiye murakora indirimbo nyinshi nziza guhera muri igende coup de chapeau kuri we reka ndamushimire gusa muca mukora gute mukavuza atari hafi yawe normalement moranja mu Rwanda tugakorana nk'indirimbo za Chosen n'izindi narazikoze mu Rwanda muga akuna matata OG na remix narazikoreye ngaho yarandungika amadosiye yes da recording hagiye muri kuza yes yes tukora uko mu Burundi akandungikira ama projet nkamukurikira mu Rwanda yes tugaruke kuri Karim muriko mukorana gute ni manager muriko mukorana nka management cyangwa muriko mukorana partenariat bisanzwe en fait supporting video kube umenga mu muziki akenshi bakunda kuvuga ko iyo kote y'amafaranga ari kimwe mugabo naho kumenya ukuntu uza kumanaging ibikorwa vyawe kurondera amasoko y'ahantu uza kudanaza zijya produit zawe n'ibiki n'ibindi uca ubikora gute navyo mu gihe we wagufasha kuri iyo kote y'amafinance kugira umenye aho uja kudodora ibiki ku muziki nawe ukeneye kuza kwinjiza y'amahera yose yasohotse question nziza bon reka ndamushimire kwanza kuko iyo ni indi step nagize mu career yanje umuntu afinansa yawe yes boss umwe fise n'abandi gusa niwe turi kumwe kandi kenshi vraiment presque imisi yose none musi yaguherekeje mu kiganiro en fait il fait beaucoup pour moi reka ndamushimire yes kugenda kudodora tubondera amasport n'ibindi ma concert ico nituragi nimba hari abantu shobora bakora tura barahawe ikaza akanoti karahari ko kubahemba yes nawe nimba muri tayari amashina muri patie tu kazi yes je kuntu meze akazi kose kabonetse ndashaka kugakora tout travaux urumva ndi tout travaux akazi kaboneke gusa uraba video cyangwa amasanamu y'indirimbo urabona n'indirimbo itambika tukanabigeme bayirimwo bariko batamba neza cyane idea ya video yaje gute bon 80% ni umu director wanje muzi ni John Elar haro n'utuide twanje mugani ni duke vraiment yes muga ide nini ni ya John Elar ingene uvuze ngo ni duke yes kuko no tuvugira no ngaha nijya scene bambaye utumask ijya ni ide yanje yes ako niko nibuka hariho abakobwa benshi mu clip arakunze kutu insolite nka Iris Style igeze kuvuga yuko vyanse abahungu vyanse ko bamukorako jama baramukorako ibintu bigaca bigorana amaro n'indi mukobwa deruka kakira muri studio yaravuze ko Natasha Oda yavuze yuko Vince Smith yamuzaniye muri clip umuntu ya crashing bica biramugora ukuntu yifata kubera ari kumwe mu crash yara ndiko ndagerageza kwibaza nawe ibogari hagati y'abaje bakobwa nta tuntu bashaka kugira nyene nta tu insolite hagati aho twabaye
kuko ndazi inkumi zibonye umubeje zashaka kugira utuntu iki cyane kusanga banakuzi uri umustar atukashobora kuba harabaye akantu hajya mbo barabivuze parmi abakobwa batamba benshi n'abafani vraiment haguma kugira ngo uri bisa neza n'ujya mu Queen video aho nyene niho nshaka kuteba kuko ibintu byari byiza ubisa ko kantu man yes en fait normalement igihe namubonye ubwa mbere ndamuvugire ngaha kwezi it's okay umuntu yamuzaniye umugasi umuvuga izina yani pasi simuvuga izina n'umuruzi gusa tout d'abord kandi ndamushimira kwanza n'umu Queen video niyigeze angora vraiment gusa yari umufana uko yabimbwiye yari umufana wanje kuva kera kandi elle avait hâte de travailler avec moi yes hama muri ko murakorana n'umuntu ari umufana wawe eske byaramugora kumetriza amasantima yiwe hari ukuntu ndibaza yuko iyo uri gukorana n'umuntu wamye urota kuzokorana nawe sitwibona ndabizi birateye ubwoba byamaze kugushira nasi sky niwibagiye ko nawe wigeze kubura mu Queen biramaze gusa nta muntu twakoranye nari isanzwe ndumufana ari umukrush no wo fanande muwaririmbye kwanza wo ngaha vugisha ukuri muwaririmbye bo ngaha umuririmbyi w'umugabo mfana wa mbere ufana navuze none umuhungu se umugabo okay try atawara urashaka kuvuga erega si nibanga ukundi uri muri abandi bafana ibikorwa byabo hari abantu bavuga ati je nkunda indirimbo gusa narigeze gushaka kuja muri video y'indirimbo gushika n'ubu iyo ndirimbo ntirasohoka video yande ikibaju ya MB data murondera zose ngira ukora video arafungene kumenya muri ko murakorana n'umufana wawe twatuna muri ko muratamba eske ntiyagira ubwoba bwo kukwegera kubwira ko ari umufana ara yamya arota kuzokorana nawe hagati ndibaza yuko hajya hari yindi mood muzamo swata akakubwira ati biranse ko ni control canke inyuma akagira ndiko ndavuga ku muntu umufana yahuye n'umuntu afana cyane swata arashobora gutakaza equilibre kugira ngo ivyo bintu biramaze kuba mu clip menshi kwisi yose so no tuvuge ko ari umufana cyangwa ari umcrush ni ibintu bibiri different urazi umukobwa yubatse je narifise aba crush muri ya video n'abafana it's a big deal then aho rero bica biba byinshi hari aba crush hari hamwe n'abafana yes aba crush rabyitwara mu gute ntibapfuhiranira nibanga ibintu bifuza kumenya abantu nicyo gituma nagumye ngaruka mvuga ati uyu mu video vixen principal akonge nzara uyu mu video vixen principal yari umu crush cyangwa yari umufana yari umufana bon en fait scène yigeze kumugora gato yari iyo nyene haro scene iri cyacamo hajyanye ara pro traverse behind the scene traverse behind the scene ni yindi nyene en fait ni hahandi twari mu kazu yes hajya muri gym turiko turakora sport na zatanguye nijya scene twari benshi muri salle turiko turatamba zamugoye gute tuvuge ko zamugoye gute bon yarafise nk'udusoni yes na en fait yarambye ko nariko ara resista usanga ari karajugu no ivyo nari nkeneye nico nyene nabi ego narafise ego resista gute man lo bebe
rero yari afise battery ntoyi ku buryo atashobora kuresista. Yes, nuko turi kumwe na Arafro ndibaza yuko mukaza kubakanya kugira ngo mushobore kumubwira ukugenda indirimbo mwayakiriye nziza iri mu mudiho wa Zouk, indirimbo ivugije neza, indirimbo na cyane cyane yes na cyane ko Arafro ari wa muririmbyi byandi twariko turavuga bya musicien biyaranje indirimbo ikabirimo ama technique vocal, ikabirimo ama ibintu vy'ama accompagnement, utuntu twishinyene tugize umuziki, utuntu tw'amanote dukwiye, indirimbo ikaba yuzuye. Ari muri abaririmbyi bavyubahiriza mu gihugu cacu, nibaza ko ari naco gituma indirimbo ziwe zidapfa kandi zama igihe cose. Arafro muri ziya ndirimbo zose umaze gukora ya indirimbo yagutwaye nguvu nyinshi? Simwe gusa. Simwe. Cyambere uvuga ati iyi yenyi kweri vyaramvunye byantwaye sacrifice ndende muri studio. I mean muri process ari gihe nk'indirimbo biba ugasanga uri kurayikora sinzi ibintu vyabaye, sanamu yafuditse, byasabye ko muzosubiramo ayandi. Ahubwo nuvuga ko ari indirimbo ingora gato usubira kuyisubirango muri live kuri stage peut-être ugasanga warayibagiye canke iragoye ukuntu kuyiririmba. Yes, ni yahe muri zi ni Drunk in Love. Yeah, iragoye surtout ijya chorus na MOLO ni yoroshe. Let's try to Drunking in Love tugerageze kugira twumvirize ahantu bigoranira. Mu marembo y'umutima wawe nashise ndisanga, mu marembo y'umutima wawe nashise ndisanga, aho hantu surtout Drunk in Love. Drunken baby, I'm a drunken love. Waririmba live man. Mu ma live haragoye cyane. Bibaza yuko atagora wewe kwira n'umundi urasubiyemo kandi haririmbye neza, aho kubigora abantu bavuza ko moshobora gutorana guhuza kuko hariho ivyuma bimwe bavugije muri electronic bigorana ko bora muri live bica vyanka yuko bashobora kumacinga. Sino man, you are the best man. Thank you. Thank you. Yo gukura mu muka. Nibaza ko abantu bariko barakurikirana muri kano kanye, abantu bariko barakurikirana Buja TV, nibaza ko aho bariko bararyoherwa cyane na cyane inkumi, abakobwa ntiborohewe, harimo bamwe bariko barajugumira. C'est sûr uza ko bariko barajugumira, tubwize gura ati je rajugumiye ibara ryaguye naco itwaye nabaye urezi iki baba. Nifuza yuko mukanya tuza gutanga umurongo kubera yuko ndibuka hariho umurongo, hagiye twize gutanga umurongo, turababaza abakunzi badukurikirana muri Explosive ati mwe mukunda indirimbo zimeze gute. Zouk baragarutse bavuga ati twe turakunda Zouk, turakunda zimwe mona waldari ni kompa, turakunda zijya ndirimbo nyene ziba zitambika. Nibaza yuko no munsi weko bararyoherwa cyane, none nibaza yuko no munsi baza kwakora isi tubabigeme nyene abavuze ko bakunda Zouk barabigeme cyane. Yes, Arafro. Yes. Kuraraba industry y'umuziki wacu cyane yuko wewe umaze igihe kinini cyane muri no muziki wacu. Uri kuraraba industry y'umuziki wa kera na industry y'umuziki y'ubu, ubona hari mwirihe tandukaniro? Urukundo cyo cyambere hajya dufise urukundo ariyo difference iri hagati muri zo generation. Kera twebwe skwirata twarakundana tukanavyerekana, muga ubu ariyo hypocrisie nyinshi cyane sinzi nimba ari dufaranga baronka par rapport ya twebwe bakera peut-être ngo pata era tuone tabia yako. Yes. Merci kuri ico kibazo. C'était pas facile. Franchement, c'était pas facile. Kwanza kuba kuranya hamwe
nta bakubwiye ati question. naka ntaze kuba arimo Bon, en fait, ngo hari abarinzi Niba- ngahe ni- Burundi badahurira muri featuring yego umwe abonetse undi sinigeze- aca biheba ntibiranshikira jewe gusa ari question y'umwanya kwanza. Par exemple tuvuge ko twese turahurira muri studio vers 16h par exemple, ugasanga umwe yaje 17h, ubundi yiziye 19h. ibintu nk'ivyo. Muga nta numwe nigeze proposa akanga vraiment. Oya. Canke wowe uragenda ukaraba abahuza ukavuga ati aba ni sawa ndabona umengo barahuza reka Suko ndibaza ko collabo ni strategie. Yes, nukurondera umuntu ubona ko yo teza imbere akazi kawe muri mu rwego rwiwe, sivyo? Kandi jewe na complexe ngira yo kurondera muri aba bapeti ko no bivuga ko henshi ndabasumbye Imana. urabasumba Yes, na complexe ngira iyo nkeneye umuntu canke nakunze umuririmbyi shaka ko dukorana, je l'approche ndamupropose. Yes, muri album yawe twitega iki Arafro? Album yawe igiye kuza ndibaza ko ni urya Arafro nyene muzi wakanovera kanovera niyo ndika Udu amastile collabo menshi turahari, atandukanye yes, of course amastile menshi nagira atandukanye ugarutse muri Pro Max kandi cyane vraiment. harimo amakorabo y'abarundi gusa canke harimo n'abandi bantu atarawo Surprise. mugabo korabo zirimo tu Ego. yes Ego, album bro. izoza ari audio canke izo birimo n'amavideo N'amavideo. cyane Yeah, cyane amavideo. that's nizere ko tuzosangamwo Yeah. abigeme ndasura inyakora bana kubashyira muri video maze gukorana na benshi. apana kubashyira muri video maze gukorana na benshi, maze gukorana na Mona, maze gukorana na Meili, maze gukorana na Vanya, asigaye nde Estanish. no kuri peut-être. turakumbuye Yes, Ines Raguel ego Inès peut-être na Monia Monia Fleur. Fleur Yeah, peut-être nibo basigaye. turanakumbuye Arafro na Shan Queen en tout cas Mukuririmbana cyane. Ego. OK. wari wumvise Bon, peut-être. Bafise- Bon, tutaniye byinshi Amateka cyane bari yego tutaniye clip Clip chosen. gusa. Yego. okay Ari bidu bibejije. ya ndari mfajije Jengira ari bindashaka. Man, nice. Jeff amakuru yawe urabizi Usinikogote. Sinishakira. No. ariko Yes. none ki baba we ntumva yuko ukumbuye ikintu collabo ya Shan Queen na Arafro en fait ahantu ndikunda gutahurira Shan Queen yaje muri video yiwe ego birabona Ega nige ni collab. Of course ni collab. en fait birinze bigira rya impact ari muri video Yeah, ni muririmbanye collaboration ho normalement. murinze muririmba naho gushishamo umustar. Ni normalement ni collaboration. Nuko twoyita ni ubwo mbumbwire ko zijya video Bface ahura akora ari kumwe ni collaboration normalement. zose ziba ari collab Yes, of course. Bon, Uko apana umuntu atazwi. oya Mu zijya video korana n'aba video Normalement, ugasanga normalement. Utegereza no kumu credit bavuga gute? kumukreditiinga Creditinga muri ahubwo je nibaza video. yuko Yeah. igihe mwakorana video na Shan Queen vyari bivyoroshe cyane gusumba Yes. no gukorana n'abandi bantu kuko nibaza ko Shan Queen mumenyeranye Kandi yari strategy cyane pushing nini. Yeah, igya. cyane Yego, gose. yego. Ibibazo fe. Bon, OK. Normalement Bamso akora gospel gusa. Shani Queen nawe bon mazigihe tutavugana ku kuvyerekeye indirimbo gusa n'abantu tuvugana kenshi. Yes. imigenderanire ya Arafro na Shan Queen muri kano kanya yifashe gute Bon, n'umugenzi. Yeah. usanga bakifise n'akagroupe ka team nibaza ko bahora bahuriramo cyahari. C'est bon, ariko normalement. wavuze yuko mutavugana ivya the kazi Yes, gusa tuvugana Muvugana? ibindi. Byo gufasha dutora tubikora tukagenda ahantu yes ni ikintu ciza cyane
yacugwamo no mama nukumvikana ni ibintu biri automatique Channy Queen ari muri relation yiwe yes afise umuntu bakundana afise n'amakuru mashasha musanze yes nawe uri muri relation yawe yes amatwi ansumira ngo ni navuba cyane urubanza canke umuntu abivuze bica bipfa bimeze nka vya bintu byo kuja hanze basigaye batinya kuvuga ubona yagiye kubera bivuge hejuru ati nibandoge bandoga yes reka duse mu buhinga bw'ivyuma batuzane nimero batangure ku mutelefona arafu turi kumwe muramubaza ibibazo mushaka mu mubaza twama tubabwira ukungene bigenda uradutelefona utugira izina ryawe utugira aho uherereye cyangwa uratwandikira message kuri WhatsApp kuri iyo nimero nyene uratwandikira message utubwire izina ryawe naho uherereye ni intererano yawe canke ikibazo cawe kirazira gutelefona kuri WhatsApp mutelefona kuri nimero isanzwe kandi kuri WhatsApp murandika ama message gusa kandi aza yuko abantu bafise televiziyo mugabanya akavolume gato yigira twumvikane yes nimero niyo twagiye dutangure kubakira ni kuri Buja TV ndanamukije n'abakunzi bacu ariko badukurikirana bari mu ntara zose zigize Burundi ariko badukurikirana bari ngaho Bujumbura bari Ngozi Gitega Imuyinga abanyamuyinga we love you so much ba bantu bahariya Kayanza yes bitakabazo ariko ari ikintu abafani benshi mu bafana banje bigeze kumbaza sinigeze ndabishura kuvyerekeye irya ndirimbo ya Zuchu itwa Zawadi merci muri cabine technique yes irya ndirimbo benshi barambajije irya ndirimbo hariyo ni mufitanye quelle relation na Zuchu ko tumvise ko na Sheba yes reka nabivugire ngaha irya ndirimbo c'est vrai côté instrumental irasana Sheba cyane salo sino ibi byose nta migenderanire no ikindi kintu tuzi niwo mukorera irya ndirimbo n'umurundi ni umuproducteur w'umurundi ni live kandi twamaze no gukorana kenshi usanga yazanye ry'amayide nyene of course man umvije irya ndirimbo no na commencement irya ndirimbo ni Sheba vrai twese twarabyumvise twanabigize ka commentaire rero ikintu kimwe novuga ariho na MOLO bagende bashishure Zawadi directement badije to dufise muso directement naho uzosanga ariko uravuga aho uzosanga mu DJ avugije Zawadi acakurikira Sheba the same bro big biti ni presque imwe yes ni umudi wa Zouk ki it the same na ma sound amwe zirasa niziga sound yakoresheje ni zimwe vraiment en fait je binyereka yuko mu bisanzwe umuziki wacu ari mwiza ku buryo yes ku murongo allo yes allo yes ndiko ndavuga ko binyereka ko dufise umuziki mwinshi ku buryo nabandi mu bindi bihugu subwa mbere na Big Farious yarigeze kumushikira ku ndirimbo yiwe n'iyindi ndirimbo yakoze uyu yarigeze gukora indirimbo Big Farious iyi ndirimbo bayita gutega basha indirimbo bigeze gukora muri Sugua hama acara yisubiramo ujya muri ivyo muri Tanzania Jux tukumva yuko ari vya bindi nyene bishaka gusa kandi Jux akaba yaramaze kumva so dufise abaririmbyi beza mu gihugu cacu dufise n'abantu bazi kuvuza ibintu vyiza ku buryo no mu mahanga baturabirako nubwo bashaka kutwereka ko menga ntibaturabiyeko